Shalom, shalom, shalom. Uyu munsi nje kuvugana nawe watewe n'impwemu y'ubwoba kubw'ubuzima, kubw'ibigukikuje canke ibihe bitoroshe uriko urabamwo. Ariko nagomba nakubwire ngo ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi y'118 umurongo wa 6 ngo Uhoraho niwe ari ku ruhande rwanje sinzotinya. Nagomba nakubwire ngo nimba waragize Uhoraho umugendanyi wawe akaba mu ruhande rwawe, ntukwiye gutinya. Ubwoba si ingabirano iva ku Mana, oya, ahubwo Imana iguha ugushira amanga. Iyo umaze gushira amanga ugira amahoro mu mutima wawe. Ubutumwa bwiza bwa Yohana mu gice ca 14:27 naho bavuga ngo amahoro mbahaye sindayabagabiye nk'ab'isi, ndayabahaye burundu. Uyu munsi rero reka amahoro ya Kristo yinjire mu mutima wawe, asohorere hanze ubwoba. Ntutinye ivyo mu minsi iza, ntutinye ivy'ingorane uriko uracamwo, ntutinye ivy'abantu bavuga canke bakorera ubuzima bwawe, oya. Kuvayo 14 umurongo wa 4 Uhoraho yibwiriye Mose ngo nabwire abantu ngo nimwicecekere, muhagarare munume, murabe ingene Uhoraho ari we abagwanirira. Nawe nje kukwibutsa ngo ucecetse ukizera Yesu niwe akugwanirira mu bibazo vyose uriko uracamwo. Mw'izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo impwemu y'ubwoba yaguteye nisohoke, kandi ndavuze ngo amahoro y'Imana nabe muri wewe. Muri Zaburi y'118 ko hatubwiye ngo Uhoraho ari kumwe natwe ntituzotinya. Reka Uhoraho abe mu buzima bwawe kugira ngo ubwoba bugende. Nimba wumvise iri jambo rigufashije, uce wandika muri komantere ngo ndafise amahoro muri Yesu Kristo. Hanyuma ukurikire, wongere usangize abandi kuko abakeneye amahoro mu mutima ari benshi. Murakoze, Imana ibahezagire.